Yes, uno musaza inyuma y'amezi abiri gusa ashize ku mugaragaro indirimbo yiwe Shadow, akaba rero aherutse gukora isonge canke gushira ku mugaragaro indirimbo abisi, ikaba imaze gusa only imisi 11 igiye ku mugaragaro. Yes, indirimbo rero abisi urabizi neza yuko yagira avugisha abantu benshi, ndetse benshi bibaza niki cyatumye no musaza Dani canke Msamaria akora ino ndirimbo abisi. Nyabujya uno musaza ibice 90% akenshi mu ndirimbo ziwe akunda kuririmba kenshi urukundo, ariko cette fois-ci yaraje ati abisi ni atari, urashobora kuba ufise abagenzi beza mugatwenga ukabagurira icupa, ariko ukinjuye gatoya bagagukubitiramo isumu. Ayo nama mu magambo rero ari muri no ndirimbo abisi. Yes, ariko impamvu igituma ni cyahe, ni kubera iki, byagenze gute, byabaye gute, uno munsi bifashe gute, ni kwa Msamaria Danielo. Oya musaza, mambo vipi? Ya fresh. Umeze neza? Eba ndashimu iteka. Amakuru y'imisi. Imani irahezagira. Hari umuntu yambwiye ngo usigaye uba inyanza, nivyo mani y'amakuru. Oya jinda hanyene muhira. Ngo wari wapoteye ngo urumva ngo uno asigaye aba kumugina. Yavuze kumugina neza neza. Abantu ndaheruka nkivuye muri Tanzania. Nico genda haheruka. Nigenda ari ngiye gukora yo concert. Yeah. Okay. Merci beaucoup. Urumva uri biberenganye mu gisagara cha Rumonge. Ashanda hanyene kabisa. Jengu mambo nugo mutagata mani nibitugana. Mbona rangi na kwa mingi. Kwambiaje? Kawaida tu. Kawaida. Stress zimeisha? Sina stress. Oya ngoja kwanza. Mimi mazimisi mbona posti zawe mbona ndiko ndabona umwana mwiza kurukuta zawe za bon, la première fois ndakibona zijya foto niyumvira yuko bon numunene mugabo umenga tous les jours gumu posti gunya mudamu jya mudemu bitugane twambiyane numugenzi ni mufitani isani jayo. Ujya numugenzi n'umuntu wanje wa hafi mu ncamake, ujya ari muri ba bantu batojyama batamvugishije cyangwa bavyuke batamvugishije. Bamwita gute? Umuntu wa hafi. Je ndamuzi bamwita G muri filme yitwa Dunia Tanzania yabamanyanya bamwita G. Uti rero n'umugenzi wawe sana? N'umuntu wanje wa hafi. Yani birenze, n'umuntu wa hafi birenze. Kweli? Hari umuntu yambajije ati none yoba ari mu rukundo nuno mwigeme au vipi? Sasa ona tombera umugenzi. Si rero mugenzi busanzwe cyangwa mugenzi bw'urukundo? Ubugenzi bw'urukundo. Okay. Kumbe muri mu rukundo. Pata kitu toa kitu. Yani wala mugamba wo muhungu uzopfira mu nzobe. Ijazobe none wewe. Muncamake je jisho janje ntiraba nabi. Ijisho janje riraba neza. Utumbereza neza. Ntumbereje acha ndabona. Uti rero ubu sigaye uri muzeji. Ndi mu rukundo ariko rutarabugwadanje cyane. Nico gituma nihagera igihe bivyadanje cyane, murazi je ko ntanyegeze yo ndi mu rukundo n'umuntu ndabishira ku mugaragaro. Uti rero tugitegure tube turiyumvira imisi n'ivyashika uzodukora ko tuje i Dar es Salaam gutanga inkwano. Inshallah. Uko bizuri Imana ni yabijamwo ndibaza niyo mipango dufise. Abantu rero bamwe biyumvira yuko Msamaria Danielo uba ari single, sivyo? I'm not single. Yani wewe unatoa kitu unaingiza kitu. Je nivyo kunda kumba single kubera jewe naratevye kuja mu rukundo, ariko narongenda subiramo kuko je nivyo kunda kumba single. Uti rero ubu ntukiririmba ngo rarongowe? Muncamake indirimbo iyo umuntu aririmba indirimbo ntaba yiririmbiye. Araririmba kugira ubutumwa bushikire bose, kuko bijya n'ibintu bishikira benshi. Ibintu twe turimba n'ibintu bishikira benshi. Yes, avant yuko tuje mu ndirimbo abisi, je ndafise ikibazo canje kuri zino ndirimbo zawe zibiri Shadow na Love Frequency. Why Msamaria gukurikiza indirimbo zibiri ziri mu Icongereza gusa only? Ilikuwa wari kura viziki, c'était pourquoi? Muncamake nk'igihe umunsi nasohora Love Frequency naciye ndonka collabo narapostinze n'agace gatoyi kuri page yanje ya Facebook, naciye ndonka collabo yo muri Ghana.
kubera gusa love frequency cha ndabona ko indirimbo z'icyongereza zishika kure gose nico cyatumye nsohora n'iyindi ikwirikira ikaba y'icyongereza sibanga none wotubira waronse collab nande muzomubona igihe n'icyagera ariko indirimbo yarateguwe irahari maze kuririmba twararirimbye twarahejeje mu ncamake nuko gusanya ariko arapanga yuko azoza mu Burundi kugira dufate amasanamu iyo ndirimbo asante sana uti rero n'ubundi turashaka kuzobona izindi ndirimbo za Msamaria z'icongereza zirahari kandi na nyinshi kuba nahinduye nkashiramo izi z'ikirundi ciwacu nuko twicaye na timu baravuga ati iki nico gikenewe ko dukora cha dukora ico kiba gikenewe okay haujani weza mimi ni mjanja tu kubera utararirimba indirimbo y'igifaransa gusa mimi niko vizuri hapo niko vizuri y'igifaransa gusa ndibaza zirahari zirateguye gusa niko igihe cyazo kitaragera igihe wagiye mu Baraka gukora igiteramo ndavyibuka gute waririmbye kirundi canke uri mix na kibembe pale na kimono kijua kimwe cyo abafanzi bomenya nuko twebwe turashobora kwisuzugura tukabona yuko ibikorwa byacu bitagera kure ariko biragera kure je nshitse hariya nta ndirimbo y'ikibembe je nari bwaririmbe nta ndirimbo y'iki ziyandimi zo muri Kongo nari bwaririmbe narimbye Igiswahili ni Kirundi ciwacu kandi baranamfasha kuririmba ikintu cyagiye kuntangaza no sanze n'abantu batazi nguransegera ugasanga ariko bararimba nguranse batazi nico bisigura byerekanye yuko indirimbo zacu zishika kure ngire yara ababembe barundi gira yara ababembe barundi yukuri indirimbo zacu ziragera kure yes tugaruke rero ku ndirimbo abisi kubera iki kwanza abisi kuko mgiye kuraba inyuma gatoya ndetse no muri album Memorize indirimbo zawe nyinshi zarimo z'urukundo ucuranza love frequency n'urukundo shadow n'urukundo sasa kubera ikabisi abagenzi bakugize iki sete kwa habaye kugira uzane indirimbo abisi mu ncamake abisi naje nduwisi ariko babi wavuze babi nta bisi wavuze beza aho navuzemwo abisi bafise imitima mibi kandi abagenzi en plus imagine umuntu ugashobora kumva umuntu avuze ngo Msamaria ndamwanga ukamubaza umwankiriki ngo vyanje nkuko nyene nakoze namukoreye ariko cyangwa mwarahuye ku mudemo jeje si ibintu by'iwanje nico gituma giye ngiye mu rukundo n'umuntu ndamushira ku mugaragaro kugira sinze ndamucitinga uti rero abantu benshi mu gisagara barakwanga sivuga ngo baranyanka kandi indirimbo sinarimbye ngo nuko ngo narimbye ibintu ngo giye ngo vyambaye ni ibintu biba ku bantu benshi nico gituma n'indirimbo abantu benshi bayikunze gose abisi igituma mbajije ico kibazo ni kubera iki wazanye miniature ijya foto ya mbere kuri YouTube yerekana bariko baragupima umutima tension bisagura ko hari habavya mu ncamake ive ni ibintu ibiri mu bintu bimwe nagiye ndiga mu muziki kuko benshi barashobora gukora cover ugasanga cover ntihuye n'ikintu mu ncamake je narize gukoresha ifoto ivuga ego nico gituma hakoze iyo cover mbe mu bagenzi bawe bamaze kuguhisa umubujya je bamaze kumisa gatatu nico gituma wabashivuzemo n'ubundi gusa mu ncamake ivyo ni ibintu bishikira bose kuko urashobora gusanga umuntu arakwanka ubundi yankuyu mu ncamake ni ibintu vya bose ego si ibintu bivugwa ngo vyambaye ko ubu n'ubutumwa nkeneye ko bushikira bose none tugaruke kwanza kugiye baguha isumu wibaza ko yari abagenzi baguha isumu canke wari nyene nk'imbe bijya isumu par exemple kuko nari ntiramanye n'abagenzi kuko sinari gutiramana n'abantu tutazina ntiramanye n'abagenzi ijya mbere ntiramanye n'abagenzi ijya kabiri nariri isumu nariririye muhira iwanje muhira utumugerere ni waye guhaye oya mu ncamake imfungurwa zari ku meza mu headpot kuko nyene yari bize n'ivyiwiwe kandi urumva ni babandi nyene abagenzi nyene baje nta muntu yari kuza ngo ave hari inyuma
avuye atamenyereye ngo yinjire ngo ashiremo ngo andungire oya narungiwe n'abantu ba hafi mucyamake rero umwansi mugabo wibaza ko atari umugore wawe oya umwansi si wakure kuko iyo abariwe ntiyari kunyarukana ku bitaro antuka rero ino ndirimbo ni inkuru y'ukuri ni bimwe byakubwiye birakubako neza na neza bimwe n'ivyambaye ko ariko ibindi navyo nibiba mu babanyi mu bagenzi uko uliposema igihe wavuze ati abubu bavuga ngo umbea ni suna hii nayo iko kuja kujaji umbea ni suna iri kuja kujaji mucyamake abakera barayamaze ati ibitakurabura abahasi ariko abubu bakubwira ati eba je ntamenye ibintu biri kuba kwanaka sinemera umbea ni suna abagenzi ni hatari nibo baba bazi amabanga menshi abagenzi nibo baba bazi ibintu vyawe byinshi urumva rero kanshi nibo bakugira nabi bien sûr que oui nibo kandi batuma utera imbere yego arashaka kuwe michongo mistari nini kadiri sindo hivyo baba ndo hivyo baba kadiri kapesa mapata hela mtono gusa rero abo ni bake kuko benshi ntibaba bifuza ko undi aronka benshi bafise ya mitima kuvuga ati shaka nakazo kwama inyuma yanje ansaba abise aho yego kuko uzotinye umuntu cyane agucorera ntakwereke kugira nawe uronke ucumva nawe ari muri babandi avuga ati uyu aronse ntazosubira kumusaba yes ni kubera iki utashimye kwishira ku mugaragaro ifise amasanamu mu ncamake bivanye n'igihe twari twarateguye igihe cyagiye kugera tubona yuko twoba dutevye cyane hamwe turinze turindira amasanamu yes okay na imaze gusohoka abisi abantu bayakiriye gute feedback bayi nziza gose kuko ari nabitanze ibintu byinshi kugira badushigikire kugira turabe yuko twoyishikana kure yes uno munsi ikaba ifise abarorezi barenga ibihumbi 3 mu misi 11 nka Msamaria Daniel wabaririza ubona gute barakwiye canke ni kungonga ku ruhande rw'iwacu tubona yuko bakwiye kuko bivanye n'ukuntu nta nguvu nyinshi twashizemo kuri no ndirimbo nico gituma tubona ko ari bisanzwe okay sawa bana yes dupe kapela kidogo kavukavu hapa abisi tusikie abisi bakugize gute kavukavu twiriwe turasangira ndiko ndamusororera ndatako ndanamucorera niteze ngo aranshimira vyarangiye maisha no niwe nasanze ndara ku mugono abisi bararura abisi n'ingorane arakwica atacukoze ngo nuko uteye imbere abisi n'ingorane abisi mama yangu abisi bafise akariganga muhogo sekuru mudidizo nabirimye bambona nzobijya bansaba sekuru mudidizo nabirimye bambona nzobijya bansaba yes bana iyi kazi fresh irakwiye amasanamu mugabo musaza oui irakwiye amasanamu ino ndirimbo vraiment kuko n'umunsi wa mbere gusa nkiyishizeko comment nyinshi zaje ati uratwishe kubona amasanamu akakuduha basara yes twakira abantu batatu bihuta bashaka kubaza ikintu Msamaria Daniel ku 69 ubusa majana 6 ndetse no ku 68 eka ndetse no ku 71 abantu batatu only nimba bahari bakwakwanye kugira babaze ikibazo kimwe Msamaria Danielo hey yes uhari utazana amajambo ngaha uhari umubazi kibazo kimwe ku ndirimbo abisi turiko turayumviriza abisi turiko turayinoganza indirimbo abisi ubizi neza yuko ino ndirimbo naza kubwira amateka yayo okay hit music umeze neza umeze fresh ni sawa ni fresh murabugana na Mandevu ego arakumva Msamaria
urumva na jewe ndamukunda cyane. Murakoze cyane gose. Ego indirimbo zawe ziranyura akavere. Ndirimbo no gusaba. Ati Oyisira tubona hanyuma abo basi bawe bakajibona. Bas. Munsi amagese abansi banje nabansi bacu twese. Numwasi wawe, numwasi ujya, numwasi wasure. Ego mezore maze uraryohera dore makundirimbo zawe ziranyura. Murakoze cyane gose muheza giko. Ego nirirwe mugire muzimwe. Twese nshuti. Asante sana ngo ushiremwo abansi bawe bayibone. Ujamana ni noma ngo abansi bayibone. Okay, abansi bayibone babone yuko wewe babone abansi yuko watagase fresh. Unasikia kisana jikukotea mambo. Ashaka ngo babone. Oui, hit music kumeze neza. Ndio Mambo vipi? Fresh. Uko poa baba? Iko sawa, bwana Beto Mukigwena. Beto Mukigwena umeze neza hiyo? Tumeze neza. Msamaria Daniel. Yo boss. Msamaria? Oui boss. Sawa. Na mahoro ndashimu iteka namwe. Kuvuga ko indirimbo yawe abisi mbe utubatoguhayishana wari kwishira ku mugaragaro. Bas. Oya, munsi amagese je nahawishana ndumwe ni benshi bamaze guhagwishana ico gituma uno butumwa kugira bushikire bose. Bas. Nivyo bataguhisa umuntu ayo gushaka yabona. Oya, munsi amakesi naririmbye yuko bampaye isumu gusa ni ibintu byinshi birimo.